bakunzi ba Radio Mariya Burundi iby'Imana iwanyu iby'Imana iwacu sabe gusanga ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatatu w'indwi ya gatandatu ya Pasika. Igisomwa cya mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa igabane cya 17 kwa karongo ka 15 hamwe na 22 gushika igabane cya 18 akarongo ka mbere. Izaburi ni 148. Inkuru za Yesu Kristo tuyisanga kwa Yohani Mweranda igabane cya 16 karongo ka 12 gushika ka 15. Muri kumwe na Patiri Timasi Harimana umudiyoseze nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa muri rya misi abari banyuruje Paulo bamushikana i Atena bahindukiye abatuma kubwira Silasi na Timote ngo bamusangeyo badatevye. Paulo ahagaze hagati y'ishengero ry'abanyatena aca bigisha ati, yemwe bantu b'Atena mwe, naho nakagendeye sinari bwabone abasenga nkamwe. Naraciye aho mwambariza imana zanyu, ndihweza nsanga mwanditse kwa rutari ngo niyi imana itaramenyekana. None iyo mana mutaramenya niyo nje kubamenyesha. Iyo mana yari mwisi nibiri kuri yo, niyo mukama w'ijuru n'isi, kandi ntiba mu nyubakwa zagizwe n'abantu. Nikeneye abasuku kuko atacikenye, kuko ariyo itanga ubuzima ikabuha bose na vyose. Yararondoye umuntu umwe rudende imugira se wabo bantu bose bakwisi yose. Niyo yageze imibarwa n'imbibe z'ibihugu bazobamwo, ngo nibarondere iyo mana gushika bayubure naho itari kure yabo cane. Niyo iduha ubuzima, niyo tugendako, kandi niyo nyamuko yacu, nk'uko bamwe mu biwanyu babivuze bati, natwe turi muri uyu muryango. None ko muturuka mu muryango w'Imana, ntitugereranye rero Imana n'ibigereranyo vy'amabuye, vy'inzahabu canke vy'ifeza vyagizwe n'ubuhinga bw'abantu. Imana noneho yarahumurije ntiyaraba ubwo bujuju, none ubu ishaka ko bose na bose bokwigaya, kuko yigeneye umunsi izoza gucira bose urubanza rutunganye. Mbere n'uzoruca yaramuzuye mu bapfuye ngo ntihagire akariganga muhogo. Bumvise ariko aravuga ivyizuka, bamwe baritwengera, abandi barishibukira ngo tuzoba turavyumviriza uwundi munsi. Paulo rero acava hagati yabo, ariko bamwe baca bamwoma amaguru mu nyuma baramwemera. Muri bo hari Diyoniziyo umucamanza n'umugore yitwa Damarisi n'abandi. Ivyo biheze, Paulo rero ava i Atena aja i Korenti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe. Nimushemeze umukama mw'ijuru, mumushemeze aho hasumba ijuru, nimumushemeze mwabamarayika biwe mwese, nimumushemeze mwa nteko ziwe zose. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe. Namwe bami b'isi n'ibihugu vyose, namwe abinda y'ingoma n'abacamanza bo kw'isi yose, namwe bahungu n'abigeme, namwe batama n'abana. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe. Nibashemeze izina ry'umukama, kuko izina ryiwe ryonyene aragakura, inganji yiwe iraganza ijuru n'isi. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe. Yerekana ububasha bw'igihugu ciwe, abakunzi biwe bakesha ishimagizwa kuri we. Israeli nayo yamwironkeye ko umuryango ikaninahazwa. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe.
inkuru nziza ya Yesu Kristo ngo twashyikirijwe na Yohana. Yesu ati ndacanye ibindi byinshi nababwiye ariko ubu ntimwoshobora kubyakira. Aho umutima w'ukuri azozira azobahishuka ukuri kose, nako ntazovuga ibyiwe, azobabwira ibyo azoba yumvise agire ko ababwira ibizoza. Aho nyene ni jewe azoninahaza, kuko azobabwira ibyo akuye iwanjye. Ibyo data afise ni ivyanje, nicyo gituma navuze ko azobamenyesha ibyo azoba yakuye iwanjye. Ikomeze ijambo ry'Imana. Mu gitumwa duhejeje kumviriza, Pawulo ariko aragerageza kumenyesha abantu b'i Atena Imana se w'umukama wacu Yesu Kristo. Ababwiye ati iyo Mana mutaramenya niyo nje kubamenyesha. Iyo Mana yaremye ijuru n'isi, niyo iby'ubuzima, niyo tugendako kandi niyo nyamuko yacu. Iyo nyigisho Pawulo ariko ayishikiriza abatari abayahudi b'abapagani. Ibyo tubona aho i Atena mu gihugu cy'Ubugiriki. Aho rero haba abantu bafite amadini yabo batari bazi rero ubwuzure bwa kera. Naho nyene inyigisho ya Pawulo iguma ari yayindi. Imana yashikanye abantu kuri Kristo mu kubarungikira ibyiza byayo no mu kubaha uburenganzira bwo kuyirondera bonyene, ariko nticyayibujije kwimenyesha kubyiza yakora, ikabaha imba n'ibirimwa bimereshwa nayo, cyangwa ikaronsa ibyo kurya bitera akanyamuneza. Turabisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa gaboneka 14 akarongo ka 14. Gutyo yashaka ngo bayirondere gushika bayubure n'aho itari kure yabo cyane. Kubera Kristo ubwo rukiza n'ubwo buhigwe byadushikiriye. Yesu niwe abantu barondera mu madini yabo, none niwe guhera ubwo yahegeje akiyerekana ifite. Inyigisho y'izuka Pawulo yariko arashikiriza i Atena yashitse ku nyota bamwe mu bariko baramwumviriza. Abo ni nka Diyonisiyo umucamanza n'umugore yitwa Damarisi n'abandi. Imana isambura byose muri bo, yamara irerekana by'ukuri ko iri muri bo kibegereye kurusha uko babyibaza kubera Yesu Kristo. Bakurondera Imana kwabo kw'inkahera kwari mu madini y'iyindi mico canke imidini y'Yahudi ca kwishikira biciye mu buryo bw'agatangaza buhimbaye kandi bwuzuye igihango kurusha n'uko babyibaza. Kuko twabyumvise Diyonisiyo, Damarisi n'abandi bamaze guhinduka baciye bemera Yesu Kristo, bibatuma bajana n'abatumwa kumenyesha by'ukuri iyo nkuru nziza. Abo ba Kristo barafashije gusasagaza inkuru nziza, naho nyene babavuga rimwe risa mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Abo bari mu batanguje umuryango w'aba Kristo w'i Atena, umugwa mukuru w'Ubugiriki. Inkuru nziza twumvise uyu munsi yatubwiye ubumwe buri hagati yawe na Data na Mutima. Yatubwiye ati aho umutima w'ukuri azozira azobahishuka ukuri kose, nako ntazobavuga ibyiwe, azobabwira ibyo azoba yumvise. Aho nyene n'ivyo bazonimahaza ko azobabwira ibyo akuye iwanjye. Yesu rero aratubwira ukuntu umutima mweranda azohishuka abamwemera, eka n'abazomwemera bose ukuri kuzuye yari yarigishije abatumwa kiri hano ku isi. Turabwirwa ko kimwe mu bikorwa bya mutima mweranda ari ukwibutsa abatumwa ibyo Yesu yababwiye byose atarasubira kwa Mana se. Mbega bizogenda gute burya Yesu atashoboye kubabwira bivanye n'ukuntu bari babaye, n'ukuntu bananiwe kwemera Yesu Kristo bategerezwa kubambwa ku musaraba agapfa
agahambwa hanyuma akazuka. Ibyo byaratumye hari ibyo Yesu yabanyegeje icyo gihe. Niho Yesu rero yavuga ko bimwe mu byo Mutima Mweranda azokora ari ukubibutsa ibyo yari yarabigishije, eka n'ibindi atari bwabaserurire kuko batashobora kubitegera icyo gihe. Mutima Mweranda ni umutima w'ukuri. Yesu ubwiwe yaravuze ati jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima. Kubera ibyo Mutima Mweranda azobabwira ibyo nigishije byose. Mutima Mweranda rero uzoshimagiza Yesu kuko Yesu yashimagije Imana Data. Azoheza rero ashikanire abantu inyigisho ya Yesu, ababwire ivyerekeye byose Imana Data nk'uko Imana Data yabihaye Yesu. Duhanurwa rero ko twobandanya na ntaryo duhanura abo bose byadusiza bakavuga ko bazanye inyigisho nshasha. Mutima Mweranda ntishyira hejuru, igikorwa ciwe ni gushimagiza Imana. Si byiza rero gushimagiza ibikorwa bitandukanye n'ibya Mutima Mweranda, kuko umuntu wese aza kwigisha inyigisho zitandukanye n'iyo twashikizwa na Yesu Kristo, kandi tubandanya twibutswa na Mutima Mweranda abariko arahuvya abantu, bariko arashikiriza inyigisho z'ibinyoma. Mutima Mweranda rero niwe ahamariye by'ukuri gushikira abatumwa, yahereje akabarongora bagaheza bakaja mu muco. Abatumwa rero baronse umuco, umutima bwabwo bari bafise kaburahera. Muribuka ingene Petero Mweranda yihakanye Mukama imbere y'umusukukazi, abandi batumwa nabo bagata bakomoka babonye Yesu afashwe. Ibintu byarahindutse. Abatumwa bamaze kuba Mutima Mweranda bamutima Yesu Kristo yabemerera, bakita abandi bantu batangura kuvuga bafite ubwoba n'amazinda ibyo Yesu Kristo yigishije byerekeye ubwami bw'Imana n'imirimo yakoze, na cyane cyane ingene yapfuye akazuka. Babaye ibyabona by'izuka rya Yesu. Abatumwa baronkeye Mutima Mweranda baca batangura kwemeza Yesu Kristo Yerusalemu. Ntibaheje ngaho gusa, barabandanije no mu mihingo ya kure ko Kristo yari yategetse aho mw'ijuru bamushingira intahe. Abantu b'i Yerusalemu baboneye ibibaye bakumva n'inyigisho z'abatumwa, barumiye ko kumwe wese yumva abatumwa bavuga w'imigo iwabo. So Mutima Mweranda yarungitswe, abantu baheze barunga ubumwe bwari bwaronekaye kubera ubwishime bwabo igihe cya wa munara w'ababeli. Abatumwa baraheza rero bakoraniriza mu ruhongore rumwe, abantu bose bava bakagera baza kumviriza ijwi ry'Umukama. Abantu bamaze kwemera inyigisho z'abatumwa barahavuye baronka Mutima Mweranda. Umutima Mweranda nawe abahingabirano iwe yose, ingabirano yariyo yose yayikoresha mu kubaka umuryango. Ibyo Pawulo Mweranda yama yatwibukije agira ati nta muntu n'umwe yoshobora kuvuga ati Yesu n'Umukama yavugishijwe na Mutima Mweranda. Umwe wese ahabwa ingabirano na Mutima kugira ngo igire akamaro bose. Turabisoma mu ibaruwa rya mbere Mutima Pawulo yandikiye Abanyekore, yabone cya 12 bakomuka 3 gushika ku 7. None bavukanye izina baronse ry'Ubukristo dutegerezwa kubandanya turigendera. Bayironse aho twabatizwa ku izina rya Data, Mwana, Mutima Mweranda. Rero yakanadusabira ngo Mutima Mweranda w'Imana aba ari wo tugenda, aba ari wo bonsa tuba bakristo bashitse bari co bemeye kakirangura. Musakame gukomezwa baronse ingabirano za Mutima Mweranda zihabwa uwo wese yemeye gukurikira Kristo, bikamukomeza kugira ngo amushingire intahe mu bandi atabwo. Izo ngabirano twaronse hari ubwa mbere ingabirano y'ubutwari mu kwemera. Iyo ngabirano idufasha gushingira intahe Yesu Kristo aho turi hose dufite ubwoba. Twaronse kandi ingabirano yo gutegera ko kwemera Yesu Kristo gushimikiye ku nyigisho ziwe. Mutima Mweranda niwe atwumvisha neza ibyo Yesu yigishije, batubwira n'ingene twotegera kacu nk'abana b'Imana dushikira mu buzima bwo kwemera. Iyo twakomeje Mutima Mweranda baronse umutima w'ubwitegereje n'ubwitonzi. Mutima Mweranda yadufasha gutohoza ukuri kw'inkuru nziza, tukamenya gutandukanya inyigisho y'ukuri n'ibinyoma canke ibihuha bizanwa n'abantu gukurikira inzira y'ukwemera. Iyo ngabirano y'ubwitegereje itubuza kujana nyabahururu, idufasha kwirinda icyo cyose gihumanya iteka ryacu riranga abana b'Imana. Abakomeje na Mutima Mweranda baronka ingabirano y'urukundo. Iyo ngabirano Mutima Mweranda dufasha kwama ubunywanyi bw'Imana
n'ubw'abavukanyi buhagendana na Kristo bukamugamburukira mbere no kumwigura akamwigura kuko ari we musa yatwibuze akadupfira. Iyo ngabirano y'urukundo rw'Imana n'abantu idushiramwo umutima wanka kabi utsinda ikinyoma, indambi n'uburyarya, umutima wamushima ukuri, ubutungane n'amahoro. Twakomejwe n'umutima mweranda turangure neza ubutungane Imana ishaka ko cyane cyane uwo tubana, uwo dushinzwe, uwo dusangiye imirimo atakugira isoni. Muri uko ijambo Yesu Kristo yavuze ati uzonshingira intahe imbere y'abantu nawe nzomushingira intahe imbere ya Data, uzonyihakana imbere y'abantu nawe nzomwihakana imbere ya Data. Ese twokwama twumvira mutima mweranda. Amen. Nimwumvire